Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Muri ya misi Yesu yagarutse mu ntara iwabo, akaja yigishiriza mu sinagoga ryabo. Abantu baratamarira bavuga bati, mbega ubwo bwenge n'ivyo bitangaro biva hehe? None yasi wa muhungu w'umubaji, nyina ntiyitwa Mariya, bene wabo si Yakobo, Simoni na Yuda, bashikwe bose nitubana, none ivyo bintu vyose abikura hehe? Bibatera umutima mubi. Yamara Yesu we ababwira ati, umuhanuzi ntiyigera niraza mu gihugu yavukiyemo no mu muryango iwabo. Nta bitangaro byinshi rero yakiriye kubera ubugaba bwabo. Dushimagize inkuru nziza ya Kristo. Bavukanye baretse Imana, umuntu adafise Yesu harageza kuva ku buzima bucitse umururazi. Ariko ufise Yesu harageza n'ubwo uri mu ngorane kuva ku mutima wawe wenyene. Ico nico kidutandukaniriza Yesu n'ibindi bigirwamana, abapfumu, abarozi n'abandi. Kuko Yesu iyo umufise urarinda byose ugatambuka ushingura. Haraheze iminsi mikeyi niho nabashije aho dukunda gusangira imbuga ya misa mbega ibyo ari byo byose abantu bategerezwa kuba mwiba. Barambaza batangura kundaba n'ukuri muriba. None ko mbona inzu yo mu Kanyosha iriwa 150 iyama ishoboka, n'umugabo akaba ahembwa 200, umugore 200, mwese hamwe 200, mukaca mukuramo 150 muri inzu. Mbega murya angahe, mwambara angahe, mwifuza kurangara? None ivyo bimwe mushobora kuko mwebwe muri abasuma oyambarira bishoboka gute? Bigenda gute mukuri itarike ya mbere gushika itarike 30? Bavukanye hari turondera Imana mu bindi bitangaro bikomeye, ico conyene gitangaro. Ugiye kuraba ukuntu no munsi ugira inzu, ugiye kuraba no munsi ukuntu ukivana ukivuza, ugiye kuraba ukuntu abana basozereye umwaka w'ishure kuko baba baranyirukanye kw'ishure rimwe canke kabiri, n'ukuri catari igitangaro c'Imana. Kuko n'umuntu nakubaza nisigurira ayo mahera wayakuye, nawe nawe ushobora kubwira. Igitangaje Imana niyo yakuhaye ariyo vyakugura umuduga, mugabe bikukwiye bikwiranye na ca gisavyo
ntiwagiye gushera mw'ibarabara, ntiwagiye mu bumaraya, ntiwagiye no kubomora inzu z'abandi. Ngiki igitangaro ca mbere Mukama yagirira abanyabujumbura. Aha niho muba mwarataye mwarose. Naco gituma bavuga iyo Mana niyo kuri nazi iminsi yose mu buzima bwacu, kuko yama yatwigaragaje. Uburyo twiyereka biratangaje, nuko tuyobera mu bindi bintu bikomakomeye kandi yamana na twebwe mu byo tubayemo. Hari umuntu akubwira ati mbega urya muntu byageze gute, ngo yagiye kwifuza mu Buhindi ngo mugabo vyanse, ukaca ukurikiza agatima kumara yose mu mufuko tugere gukama. Irya ndwara yabajije yewe byashakiye ntabutse. Umukama arazi ibikwiranye nawe, arazi n'intambara ushoboye guhangana nazo. Naco bituma umunsi muvuganye, hari umuntu yabwira umusaseredoti yabwira ko Imana iraraba imyitozo n'imyimenyerezo mu gihugu umaze kugira ikakigurungika mu bikomeye. Ati wowe ugiye mu rugamba urungika umusirikare w'ikigondi imbere, ufise intwari yokibe ikabagwanira mu gatsinda. Iyo ntwari rero no munsi n'uwewe. Ni naco gituma mw'izaburi badusobeye mwumvisemo nitwigire Umukama y'amagara yacu. Nta n'ikindi twovuga uno munsi atari ugukenguruka Imana y'amagara yacu. Buri gihe utamba hafi y'Umukama mba naramanutse nje ikuzimu. Nico jambo twobwira Yesu. Mba naramanutse nje ikuzimu. Ariko kuko nari kumwe nawe naratsinze muri byinshi Mukama. Nico gituma bibaza ngo sintunze jewe ndatunze kuko mufise Mukama. Ngiri jambo tuje kubwira Imana yacu. Mukama ndabwiriwe ko ndagufise. Bavukanye jewe murantangaza na Yesu ukuntu rimwe reka turi mu bibazo akicecekera agakauka, kandi burya tuba turi kumwe mugabo arindiriye ngo twebwe nyene tubanze tumenye ko turi kumwe. Muri mukababara tumwe bari mu bwato, ngo Yesu yigiriye inyuma mu bwato arasinzira, ngo hanyuma ibiseruzi biraza, nabo nibo mu nyuma baheza kurindura mbere turapfuye turi kumwe. Jewe nawe nubira ry'abajene ariko byari Mukama bandanye isinzira cyose n'iyafasi ifashije aho turashaka. Ariko bo baragize ubwoba, baribagira ko Imana bari kumwe. Bavukanye ko kuko minduru atereka turapfuye turafata ibanu ukwemera guke. Ubwo mbuto ubwoko burariya. Jewe wapfanye kwizirika, niwapfanye nk'isaba kwayo nari kunanirwa gutekana ikiyaga. Amen. Bavukanye. Iyo Mana ishobora gutekana ibiseruzi, iyo Mana tugaburira twebwe amarira make tukarwanya itarike ya mbere n'itarike 30. Iyo Mana yaturinze tukaba tukiri bazima uno munsi. Iyo Mana niza kuganirwa n'utwo tugorane abone bayandikiye aha. Oya nawe nizere ko atari iyo Mana yanjye bikoraho. Ibyo n'akanya gato iravuga bikaranguka, irategeka bikaba, kuko ari Imana y'ubushobozi, kuko ari Imana igiye kudukura mu bumaramare, igiye kuduhanagura amosozi twayemo, igiye kugira byose bishasha mu buzima bwacu. Bavukanye, iyo Mana nyine badutumiye ngo nimuze tuyigire kuko ariyo magara yacu. Wega ngo imbyino n'ingoma n'ibivugiriza iyo Mana. Uno munsi muri zirya ngorane turimo, muri birya bibazo turimo, turaza kunirahaza Imana. Mukama ndakunirahaza nubwo nari ndwaye, wakumye uri Imana ikumana nanje. Bisigwa ko muri iyo ndwara ndi kumwe nawe, kandi ubushobozi bwawe burarengeye indwara mfise. Mukama no mu bukene narimo, ntiwamaramaje uje gushera mw'ibarabara. Ego naragize ubwoba, mugabo arageretse kuri Imana iremesha kandi iseruka mu bihe bigoye. Iyo Mana uno munsi turayirinahaza, turayitazira. Muri uko kuyitazira muraza kubona ibyiza gukora. Erega bamwe bari mu gasho bagiye hamwe bagirahaza izina ry'Imana ngo iminyoro iracika. Natwe uno munsi tuza kurinahaza izina rya Yesu. Iyo niyo nyigisho nashaka guhagarara
nimubone n'inasi izina rya Yesu. Muramaze kubona iyo hari abantu babiri, n'akarorero ufashe Marita na Mariya bangana, n'akarorero ushaka gushoboza Mariya uja kumubwira utariko Marita ni mpore, Marita yo ni mwiza, Marita avuga neza, uzubona Mariya yigumuye akinyonza akagenda. Ubu rero shetani muri rya turimo tugiye tuyimbabaze mu kwihasa izina rya Yesu, tuyirutse kw'iryo zina turinaje, iminyoro icika, imitego ya shetani igasanzara, abarozi bagahinduka, abatugirira nabi bagakorwako, umukene umukama akamusanzaza, ibishomeri tukaronka akazi, ingumba tukavyara, kubera iryo zina rya Yesu tugire dutangare. Uno munsi Yesu ati Yesu ndakwira hasi kuko ngeze ngaha kuko ndi kumwe nawe. Muri uko kukumira hasi Yesu ndiko ndogeze. Eka Yesu no munsi sinkeneye no kuvuga. Reka ndakumira hasi kuko ivyo ndimwo ndazi neza kuri isi. Sinkeneye kubisubiramo. Ubujengere kumina hasi. Ngomba ntori nkoro ndase Yesu. Mu kukumira hasi nta kindi nza kuvuga. Muri uko kukumira hasi amashetani y'ubwoko bwose, izo mpome zari zimboshe, za mpome zari ariko zambuza kurengana ngo nje mu mwidegereje. Muri uko kurira hasi zirasambuka, maze bose baze barabonye naje izina ry'Imana. Erega bose bazoheza baze bati kumenya bari bakorokeye muri ca kinogo, kumenya bariko bararira hasi izina ry'Imana. Kagamiso itatu utereka za ngorane nikirimo Yesu, ni naco zikimbwiye n'ubu ndatangare n'izina ryawe, kuko atawakwizeye wamaramara, atawagusenze wakowe n'isoni. Bavukanye abasabye kuri umunsi tworihaza izina rya Yesu, kuko akenshi ariko usanga ingorane dufise arizo zafashe ikibanza kinini mu buzima bwacu gusumba ikibanza Yesu afise. Ugasanga ingorane nizo zifise ikibanza kinini mu buzima bwacu gusumba ikibanza Yesu afise. Muri ukubaza izo ngorane uri mutima ngorane, mbere uribuka ko jewe dufise Yesu. Izo ngorane zirazirabira ko dufise Yesu, nizirindire mu mwanya araza kudutemeramo, ziratetereka zirabomoka tu, zimuba abandi mwogenda kare, kuko mu kanya araje, n'abarozi muri ngaha araje, birabaje. Ni naco gituma bavukanye uno munsi Yesu araje, kandi turakeneye kumuha ikibanza ngo agire ico akoze muri twebwe. Mu nkuru nziza niyo baciye bose bamutangarira ngo mubasha gukura he. Uno munsi hariho abantu tugitangaye ukuntu ukiri Bujumbura utagira akazi, mbega ubwo bubasha bwawe, ukuntu wari tuzi ko twakuroza uzopfa utaronse akazi, none ubu wakaronse uko bubasha gukura. Burya mbere abarozi bakomeye gusumba barya abandi, bamuza murabibabwira uti mbere kuko mwacishije burya bwari buto kuko twe twaraboneye, muraza tubereke umupfumu mukuru akura abafumu bose, muraza tumurere. Yesu araza gutwereka ko afise ububasha uno munsi. Bamwe bari bazi ko ejo tuzoguhamba, bamwe bari bazi ko uzopfa utarongowe, bamwe bari bazi ko uzopfa utavyaye, uno munsi uza kuba ngaho mbese kugiye kwibungera. Bamwe bari bazi ko Yesu yiza kandi rimuhora, kuko ari Yesu afise ububasha. Ego Yesu aravuga maze vyose bigahinduka. N'umuntu aramubwira ngo ukwemera kwawe kurakukijije, atakagukozeko ubwo nyene muvukanye ukabura kiza. Nico gituma munsi yanje Yesu yarakize, araza kudukiza tu, je ndavyizeye kandi ndavyemera. Ni naco gituma ntusabazwe n'abantu bavuga ngo none ngo sinagakate, ngo si wa muhungu wa Yosefu na Mariya, ishinge muvuga ivy'imikate n'ivy'umuhungu wa Yosefu na Mariya, abakira bariko barakira. Bavukanye turahiriwe kuko uno munsi araza guheza twigaragariza. Bavukanye tuze gusaba uno munsi ikintu ndabasavye Yesu aza kudukiza mu bintu bibiri. Umve uti Yesu ndamukunda,
nubwo ngwaye ndagukunda, nubwo umugabo wanjye agiye Yesu ndagukunda, nubwo ubona ndiko ndarira Yesu ndagukunda. Ndabasabye mugume mukurikije Yesu Yesu ndagukunda, Yesu ndagukunda, kandi ndakurira hasi uko biri kose. Yesu ndakurira hasi uko biri kose. Ehegiyo Yesu mu bikomeye n'Imana, mu vyorosha akarimana, mu mwana n'Imana, dukomeye akarimana. Mbega n'igiti kizodukura ku rukundo rwiwe? Ni igiti kigiye kugukure ku rukundo rw'Imana. Nizo ngorane urimo. Nubwo umugabo agira gusaze ngo ni kuko utaronse umugabo agutwara, icyo gihe ntigukura ku rukundo rw'Imana. Ngo habe na gato, ngo habe ibikomeye, urupfu, ubukene, inzara, nta kizodukura ku rukundo rw'Imana. Uno munsi wese uzi Yesu ko ibi byose nabibayeho sive ku rukundo rwawe, nanje ndashaka wigaragaze, bose bamenye ko ngukunda nanjye unkunda, maze bose baheze biruka izina ryawe, kuko ukunda iryo zina akaryambaza akaririmba nta kindi avuga atari ugutangarira izina ry'Imana. Amen. Bavuga no munsi ndabasabe ibuka ya Gisatira y'umubyeyi wacu Bikira Mariya ku buryo bw'umwihariko. Bikira Mariya tumusabe badufata ukuboko ku buryo bw'umwihariko. Bikira Mariya niwe aza kutwereka ibyo Yesu akunda, aheza anatubwira ibyo Yesu yanga mu buzima bwacu. Bikira Mariya aza kuguma dusabira, ni nacyo gituma dusamara. Rero mbere ndabasabira nkunda kubasaba igihe cy'ihereza, ego murafise ibyo mwashikaniye Yesu. Abaririmbyi bariko bararirimba uraza kwihereza Imana, uti Mukama kw'iyo patena ushize n'izingorane zanje ibi kumwe ko wa mugore Ana yabiguhereza rimwe akaja yihanagura amosozi, nanje ndabiguhereje kandi ndahejeje. Nonega Mukama wampaye amatwi nawe utumva, ndabiguhaye, wavyumvise, ndabiguhereje. Yesu iyo karizi bahereje, amaraso aza kuba arimo yakwikiriza inzu yanje, bomora iyo mpwemu y'ubukene, iyo mpwemu y'urupfu, iyo mpwemu y'indwara, nabigusavye bigaragaza ikonsekrasiyo. Mumere nka Yakobo mumikane na Yesu, Yesu simurekura, aho byakabereye simurekura ucana ibiga nanje nshaka kumorako, none sinakurekura kukuru mbwira nanje k'umuntu, niba unkunda rero bigaragaze kandi babibone, maze ndetse ndabashimira inama. Igikomeye mbere ndabasabe muvuye gusangira nanjye ubona samana, ndabibasabye muvuye gusangira nanjye ubona samana. Yesu ashize ububwire uti karibu Yesu ingo, nonega Yesu jewe nikumvise nziza, uraryohewe na Yesu, ubutawumvise n'ubuvuzi, none tubona ryari no vyihanganira Yesu reka tutari kumwikarabaye, nukuri Yesu karagereje iko akiko mu mutima wanje ngo utabikoze nimumva ushobore kubikora. Ubonye naniwe iyerekaneye na kare niwe wavuze ko turi kumatacozoba ngo nzoca mu muriro zishe nje mu bisebuzi z'intwaro ingo. Yesu ingo, Yesu aze gutembera wamaze gushikisha umutima wawe. Ndagusaba uze gupfukama kugira ngo ikiganiro kiriseriye, niwumva ko binurutse kwikoma, twese turaza kumenya kuri kuganira na Yesu wawe. Niwumva watwenga uturikishe utwenga Yesu, urakoze kumweza Yesu, uri kurangira kije n'amakuba narimo Yesu. Niwumva wonera wirinde na mama, abantu bareke wewe utimane na Yesu wawe mukumana mumaniko, nacho kituro Musa yatukorera ibikomeye. Ndabasabye kuze kureko igihe aza gutembera nawe umuti Yesu nakubinaza, Yesu nakukunda, Yesu nakwemera. Ngiki izabisho cy'uno munsi tugeze izabisho kenshi. Yesu nakubinaza, Yesu nakukunda, Yesu nakwemera. No muri ibyo ndimo ndazi twishoboye, Yesu nakubinaza. Azunguruke mube mubarira abandi batuje imbere, muraza kwibana, muraza kuraba shetani nibaza kwahiri kinachikumira. Nimuyihe ikibanza muyeke yirabire ayigiye kubona munsi y'umusaraba wa Yesu. Wa muvyeyi Bikira Mariya aradufasha ukuboko n'ubundi bwoko.
turi kumwe nawe. Ntimugire ubwoba, hari indirimbo n'ubwirije y'abaporoti iryoshe cyane. Wereka kubyo namwe natutogoma ngo nakikugirira nziza. Yo, gahunda yari bikubwira hiri nashika honze. Yesu. Gahunda byambere ingorane ataco, byari kubwira amahoro ataco bishobora kumbwira. Nico gituma mpaguruke. Navyo bibandanye bibarira kugira aho biri biborogera aho biri nanje ndiko ndakurirahaza kuko uri Yesu muzima. Kuko uri Yesu amushitse ukora ibitangaza. Nico gituma abavukanye ture tumwiture muri kano kanya. Igihe bazoba bariko baratwira imitwaro yayo muhatanye gusenga. Senga mwongere musenge. Kandi n'igihe muzocikirwa n'ingorane ndabasavye fata kandi nyazi izina ry'Imana. Uti Mukama ndakurirahaza. Nubwo ibi byose bibaye Imana. Niba wabiretse bikaba urafise icyo kugaragaza mu buzima bwacu. Urafise aho ugira ushikane, urafise aho ugira wigishe, urafise aho ugira wigereke uciye muri ibi bintu uciyemo. Urakaneza kwiyeza munda, urakaneza kuri Yesu yitwararitse, urakaneza kuri Yesu ushobora byose, kandi ubuzima mu Karistiya urakaneza kwa Yesu. Tugire Kristo.